Hello, ndabaramukije nitwa Olivier Ndayisenga ndi hano mu gisagara cya Bujumbura. Je nagira ntange akantu k'inkebuzo gatoya hari ibintu biriko birasirikira cyane mu mbuga za internet. Harabavuga yuko hari agashatsi kari batora muri bibiliya umva abantu benshi bayikora karondera bakabonye bakizera ko babonye umuti wa coronavirus. Meshere zami abariko barababwira ivyo nukuri bariko barabayovya. Bariko barabayovya nta muti wa virus iyo bita coronavirus uza ukizwa naho gashatsi. Ikindi kandi nuko nta témoignage nimwe y'umuntu araza avuga yuko yashoye gukira agakizwa nako gashatsi. Nibasubire kubahenda. Ikindi kandi nuko nta muhinga numwe nta n'umuganga numwe aratinyuka ngo abivuge. Sinibaza rero abo bandi aho babikuye nimukajana nyabahururi. Ikindi nuko guverinoma iradukunda kandi irabakunda mwese, ntishaka gutakaza umuntu numwe, ntishaka ko abantu bayo bapfa. Iyo byabukuri byari kuba byamaze gutangazwa. Mugabo abantu n'ubu baracabandanya babihererekanya nkaho umengo nukuri mugasukuri. Hari n'indi audio iriko irazunguruka cyane mu internet cyane WhatsApp ivuga yuko umuntu aterateranya utwamwa ngo amavoka n'ubuyi bw'ibigori ni mesherezami mureke kugendera kuri ivyo. Oya, coronavirus nta muti uravuga ko uwashitse mu Burundi wayo. Mugabo kubashobora kugira ibibazo biyumvise ko byamenyetso abaganga na guverinoma batubwira nibahamagare kuri zijya nimero ni 117 zihamagare ku buntu utelefona ku buntu hama bagushikire bakurabire hakiri kare. Kandi nawe wiyumvise ko ibimenyetso tabaranya wiruke hari amavuriro akwegereye hamutabawe. Nukuri nibasubire kubabesha nta muti ivyo nibihuha vraiment. Musanzwe iyaba ivyo vyamwa vyavura hari bihugu birima ivyamwa kudusumbya. Abantu nibaba bariko baragandagurika kuri ya Iburaya na za Amerika. Oya kabisa nta nagatoye. Ndababwiza kuri rero aya magroupe ya WhatsApp benshi muri ko muratangariza ivyo akanya nakanya mwashobora gufatwa n'inzego z'umutekano na documentation kuvyukuri kuko ivyo bita nubugizi bwa nabi. Ubwo nubugizi bwa nabi bifatwa nabi. Rero ndabasavye ntimugasubire kubigira. Kandi nkubu dufate wabigize ugahama ukabisanzaza mu magroupe gutyo. Eske bugiye documentation igufasha woronka ico sigura uvuga ko wabikuye ahantu none ushuja kubisanzaza gute mugihe nawe utazi ko arukuru. Nkubu nk'abantu bopfa bazize ivyo bihuha naho utohanirwa ngaha ku isi ujye imbere y'Imana nico bari icaha vraiment wo kizokwagira gushika naho. Turabasavye vraiment ibi bihagarare vraiment.